Ndabaramukije cyane ariko arakurikirana GITEGA-Ent kuri no mwanya nitwa Lilia Kezimana ugiye kubana nanje muri iki kiganiro. Nyuma utaragira swipe kuri page yacu ya Facebook bikora ubunyene ndetse washobora no kudukurikirana kuri YouTube wandika GITEGA-Ent TV ukore subscribe. Rero no munsi nkuko nakubwiye ubwa mbere singiye kuba DJ nyene muri kiganiro tukiyoganira ugiye kubana nanje na Lilia Kezimana nza kwandi kumwe na mugenzanje reka ndamwakire yidondoye ndetse avuge nico tugiye kuganira kuno munsi. Murakoze cyane nitwa Kezimana Krista Keina uno munsi tugiye kuganira kubijanye n'agateka k'abagendana ubumuga. Nkuko mwavyumvise tugiye kuganira kubijanye n'agateka k'abagendana ubumuga. Abantu bagendana ubumuga turabanye nabo aho tubaye, tubana nabo n'abantu tubona misi yose tugiye kuganira rero kubijanye n'agateka kabo. Mbega Lilia mukibano ubayemo agateka k'abagendana ubumuga ubona kubahirijwe? Novuga ko ari 50-50 bamwe barakubahiriza abandi ntibakubahiriza bivana n'uwo muntu umuryango bavamwo famiye bavamwo ukuntu bonyene bamufata rero novuga ko ari abakubahiriza n'abatakubahiriza. Abagendana ubumuga mu gace ubayemo bariga hoho birakenewe ko biga nk'abandi? Birakenewe ko biga kubera ko umuntu wari we wese canke umwana ari we wese kwiga ni ikintu c'akamaro nkuko twakuze twese tuvyumva kwiga ni ikintu twese abantu twese twa dukeneye guca mu ishuri rero nabo nyene barafise droit yo kwiga. Aho duhogena turaca mu makaritsiye atandukanye cyane cyane muri ville urabona abantu bagendana ubumuga bari ku mabara bariko barasabiriza. Wobabwira iki abantu bagendana ubumuga bagisabiriza kandi hari ibintu bashoboye? Ico nobabwira nibaza ko bonyene ubwabo bamaze kwishiramo kumengo ntaco bashoboye umva bobona abantu nyene nta gikorwa na kimwe boshobora gukora nico gituma benshi usanga tubasanga ku mabarabara mw'isoko bariko barasaba kuko bonyene bamaze kumva ko ataco bashoboye atana kimwe boshobora gukora. None wobahanura iki abo bantu bameze nkuko? Ico nobahanura nibaza ko burya bumuga tubona bw'amaboko bw'amaguru ubumuga ubwo aribwo bwose bafise atari bwo bumuga. Ubumuga cyane cyane nibaza ko ubumuga ari bwo mu mutwe ufise ubwenge bukwiye mu bwenge utamugaye nibaza ko ikintu cyaco cose kiri ngaha kw'isi woshobora kugikora. Rero ikintu nobabwira burya bumuga si bwo bumuga nta bumuga bafise barakomeye bashobora gukora ibintu abandi twese dushobora gukora ndetse twarabonye n'abantu benshi bamugaye bakoze ibintu bikomakomeye bashitsa kure cyane gusumba n'aba bitwa ko bakomeye. Rero ico bashaka kumenya barashoboye nyimba udafise ubumuga bwo mu mutwe nta kintu na kimwe ngaha kw'isi utoshobora gukora nta n'ahantu namwe utoshobora gushika. Duhora tubona mu miryango imwe imwe ifise abo bantu bagendana ubumuga iba traumatiza hariho n'abanyegeza abandi nabo akabanugika gusega ku mabarabara. None wahanura iki abo bantu bagifata abantu bagendana ubumuga? Abo bantu icambere cyo nibo bantu ba mbere batumye bajya bagendana ubumuga biyumva ko ataco bashoboye. Rero ikintu dufise gukora nukubashigikira kugumana nabo tukabumvisha ko bashoboye gukora ikintu cyaco cyose kiri ngaha kw'isi nibo bantu ba mbere twebwe nyene dukwiye kubashigikira tukabumvisha ko atana kimwe ngaha kw'isi batoshobora gukora. Rero ntituba abantu bo kubatraumatiza ntituba abantu bo kubumvisha ko ataco bashoboye ariko tuba abantu bo kubashigikira mu kintu cyaco cyose bariko barakora tubumvishe ko ikintu cyose bagishoboye. Turumvise yuko abantu bagendana ubumuga ari abantu nk'abandi ndetse twoba dukwiye kubiyegereza abantu bagendana ubumuga tukabafata nk'abagenzi tugahanurana muri ibi na biriya anya kuko hari ikintu mu bisanzwe umugenzi wawe hari ikintu umubwira utobwiye umuvyeyi wawe utobwiye nka papa wawe canke mama wawe. Rero tubiyegereze tubafate nk'abagenzi kuko nabona abantu nk'abandi. Cyane tubiyegereze ni twebwe hano bo kubashigikira ntituba abantu bo kubagira bakumva ko ataco bashoboye ntituba abantu bo kubaca intege ariko tuba abantu bo kubashigikira mu bintu byose baba barimwo tubumvishe ko ikintu cyose bagishoboye. Rero tubashigikire tubane nabo kuko nabo barafise ubushobozi bwo gukora ibintu bikomakomeye. Rero ndabashimire cyane nkuko mwavyumvise twako tuganira ku bijanye n'abagendana ubumuga tubashigikire basha tubane nabo tubumvishe ko ikintu cyose bagishoboye ata kintu na kimwe boshobora nta kintu na kimwe abantu bose basanzwe bawukora nabo batagishoboye tubashigikire. Ndagushimire cyane. Ndagushimiye cyane.
ndagushimiye nawe wafashe umwanya wawe uriko uradukurikirana kuri Gitega-Ent TV nk'uko mwabibonye nari kumwe na Keina wari kumwe na jewe Lilia ndagushimiye cyane nizere ko bamaze gukora subscribe ndetse bagize ijeme kuri page yacu ya Facebook ubandanye ubana natwe kugira bazobandanye urabiganiro zobandanya dushanga kuri Gitega-Ent TV jewe ubwanje kandi ndagushimire nawe utaha mu bindi biganiro bikurikira bye bye bye